ikindi gitero nzi cyabaye ni igitero cyo mu ntuze mu Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ukungene byagenze uwo Ale yari kumwe n'uwitwa Gode n'uwitwa Useni, nibo bafatikanije muri icyo gitero. Naje nari nyuma yabo narabakurikira, banyeretse aho nja, hanyuma baratega iyo miduga yari kiraza iva Igitega. Hanyuma mu kugenda mu gusubira inyuma kuri uyu wa 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 ubushikiranganje bw'umutekano bwatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo gushyira habona akagwi k'iterabwoba u Rwanda rwari rwashikirije Uburundi kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba yamenyesheje ko Uburundi bwatewe n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije, aho ako kagwi kakoze amabi menshi harimo no kwica abantu. Ako kagwi kakaba kigabiyemwo imici ibiri, umwe ukaba warica abantu maze usubira mu Rwanda, ari nawo u Rwanda rwahavuye rufata rugasubiza Uburundi kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021. Umugwi w'abantu bagera ku 19 bakaba barahejeje gukorwa ko amatohoza kwiye, bakaba bagiye gushikirizwa ubutungane. Yamenyesheje ko igice cya kabiri cyako kagwi cyari kijeje gukora ububishe bw'iterabwoba butandukanye, aho yagarutse ku bitero byabaye Imwaro ni Muramvya bihagarariwe na Ale Bashirahishize, Hussein Barutwa nayo na Niyonkuru Godefroid. Ni mu mutege yomi. Igenekerezo rya 20 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze, Burundi bwaratewe n'akagwi k'inkorabara k'iterabwoba karongowe n'umuntu yitwa Sinduhije Regis. Ako kagwi bakaba bazananye igihugu ca Kongo, binjira mu ntara za Rumonge, barica abantu za Gahuni, barabandanya biciyemwo kubiri bamaze kwinjira, kandi bari baje bafite intumbero nyene zibiri. Umugwi wa mbere waciye ubandanya ugenda wica abantu gushikaho usubira mu gihugu cy'u Rwanda, ari nabo u Rwanda rwahavuye rufata ruhavura bashikiriza Uburundi ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze. Hanyuma abo 19 bo Rwanda rwashikije Uburundi nibo baduhejeje kubereka ngaha. Tukaba twamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye, ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo bukore ibikorwa byabwo bikurikira, maze bakubite intahe mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora. Igice cya kabiri cy'aba bantu bari bafise igikorwa cyo gukora ububisha bw'iterabwoba butandukanye, bakaba nabo bari abantu bane, bari barongowe n'uwitwa Alain Bashirahishize. Abo bane rero bakaba aribo bakoze ibitero byinshi bishika kuri 8, aho bagiye baturira amamodokari muri Bukari ya kwibarabara rya kabiri rije Igitega. Mu Rutegama baturi imodokari hapfa abantu bashika hafi 17. Muribuka kuri rya barabara nyene aho bwaturi indi modokari hagapfa mwomere n'intwaza ngabo y'umusirikare n'umupolisi, n'ibindi rero bitero bagiye barakora cyane cyane mu ntara za Mwaro na Muramvya. Twagira ngo tubanze tubibutse ibitero 8 byakozwe n'aba bari bahawe ibikorwa bidasanzwe by'ububisha, mission speciale. Hariho igitero ca mbere cabaye aho bita Muhabo itariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho bateze umutego aho ni muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Batega imodokari zibiri, imwe Toyota Probox, hanyuma aho hapfuye abantu 5 barakomereka, imodoka ziraturirwa, hari mbere n'umwe muri abo bapfuye yatuririwe imbere mu modoka. Amatohoza yerekanye ko abakoze iki gitero ari uwo bita Alain Bashirahishize, niwe yari umukuru wo mugwi. Subi inyuma gatoyi ujya mugwi wa mbere wajya bateye bandanya baja mu Rwanda, warurongowe no witwa Egide Nkurunziza, mwamubonye yari yakwa kabangiri ka wenyene, niwe yarawurongoye. Hanyuma uyu warujejwe gukora ububisha budasanzwe bwo gutega abantu, bwo kwica abantu bamwe warurongowe n'uyu yitwa Ale Bashirahishize, ari nawe yagize rero kino gitero ca mbere duhereye ko kubibutsa ko mwarabikurikiranye. Cagizwe rero n'uyu yitwa Ale Bashirahishize, nawe yararongoye uwo mugwi, bari kumwe n'uyu yitwa Barutwa nayo Hussein,
hamwe n'uwitwa Niyonkuru Godefroid bakaba bari bafise inkoho zitatu z'ubwoko bwa Kalashnikov bakaba bari bahuriye ahitwa Imashunzi ni muri komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro niho baje bava kandi niho igitero kirangiye bagihejeje basubiye. Igitero kigira kabiri ni igitero cabaye itariki 4 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene Igihinga ni mu ntara ya Mwaro nyene aho igihe c'isaha 2 z'ijoro n'inusu urugo wa burongoye zone ya Makamba akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Rusaka yategwa hanyuma abo bantu baramuteye barica n'umwana wiwe afite imyaka 15 hamwe n'umukozi yamukorera yari afite imyaka 17. Ngaha amatohoza yerekanye ko ububisha bwakozwe n'uyu Alain Bashirahishize na Hussein Barutwana n'uwundi yitwa Hussein Barutwanayo bari bafise inkoho zibiri za Kalashnikov. Ababisha bari baje bava i Bujumbura bakaba bateye baja ku musozi Higiro wo muri zone Buziracanda muri komine ya Ndava aho baciye banyegeza ibigwanisho vyabo mu nyuma baca basubira i Bujumbura. Igitero kigira gatatu ni igitero cabaye itariki 16 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka kuri ku mugwa mukuru wa komine ya Rusaka igihe c'isaha 2:40 z'ijoro mu gihe abanywanyi bishira hamwe Copec bariko barivuna inyota mu kabare bari bahejeje kugira inama yo gushiraho inzego zishasha zizotwara iryo shira hamwe ryabo iyo shira iyo koperative yabo haje inkozi z'ikibi zikora iterabwoba zibiri zibajamwo zica zirarasa zongera ziraterana grenade hanyuma hapfa abantu indwi bane nabo barakomereka. Mu bapfuye harimo ujejwe ubutunzi bwa komine n'umufasoni wiwe harapfuye kandi n'umwarimu wo kuri lycée ya komine ya Bukwavu umufasoni wiwe hamwe n'umwana. Amatohoza yakozwe kuri iki gitero cyo mu Rusaka yerekanye ko cakozwe na n'uyu Alain wa wundi nyene Alain Bashirahishize n'uwitwa Jean Petit Nduwimana. Abo rero bakaba bari baje bava mu Ishombo muri komine ya Muramvya kandi bakaba bahejeje ko ububisha bace basubira Ishombo nyene muri komine ya Muramvya. Ikindi gitero kigira kane ni igitero cabaye itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ku Mubarazi aho nk'igihe c'isaha 1 y'ijoro hatezwe umutego kuri kwibarabara RN2 ibarabara rija rivi Bujumbura rigiye Gitega ku Mubarazi muri komine ya Muramvya. Umutego watezwe ahantu bita kuri Croix Rouge. Aba babisha barabanze barazibira ibarabara bakoresheje amabuye manini hanyuma baca batangura kurasa ku modoka zose zariko zirarengana hanyuma baca bafata essence bazishira kuri izo modoka baca baraturira. Hakaba rero muri ububisha hapfiriyemo ari naho hapfiriye Lieutenant Colonel Onesphore Nzigiyimana n'umwana wiwe. Baranarashe ku modoka zisanzwe zitwara abantu baranaterana grenade muri izo modoka imbere. Hakaba hapfuye abantu 11 n'abandi bakomeretse benshi. Amatohoza yakozwe kuri iki gitero yerekanye ko cakozwe n'uyu Alain Bashirahishize, Hussein Barutwanayo hamwe na Godefroid Niyonkuru. Bumva ni babandi nyene bakaba bari bafise inkoho zibiri za Kalashnikov. Niyonkuru Godefroid yari yaje gutegera ababandi babisha bavuye Muramvya baje bava muri Shombo. Hanyuma aho Ishombo nyene niho baciye batera baje bahejeje gukora kino gitero ku rugo rw'umuntu yitwa Bukuru Joseph. Atwamenyesha yuko uyu Niyonkuru Godefroid yari yagiye yisabisha akazi k'uyu Bukuru Joseph yigira umukozi wo mu nzu. Mugabo ni muri babandi bari bazananye na babandi bafise igikorwa cyo gukora ububisha budasanzwe. Yabanje rero kwigira umukozi aho Ishombo. Nuwo nyene Niyonkuru Godefroid yabitse ibigwanisho igihe abo bandi bari bakoranye bari bamaze kugenda iminsi ibiri yose.
kandi n'uyu niyo nkuru umva niyo yarasanzwe aba hafi ni nawe yashoboye kugenda kuraba neza nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro harateze umutego kwibarabara RN ya kabiri ku musozi bita Nyarunazi ni muri commune ya Rutegama mu ntara ya Muramvya yabababisha bararashe imodoka zariko zirarengana babanje naho nyene kuzibira ibarabara bakoresheje amabuye imodoka zibiri bace baturira imodoka zibiri harimwo imodoka isanzwe itwara abantu zibita bus babanje kwisukako igitoro mwumvise ko igitoro cyazanywe na babiri muri bo bari bamanutse bavuye Bujumbura bakizana mu macupa abiri ya kinju umwe mu macupa abiri ubundi amacupa abiri mu dusakoshi ya dutodoto hanyuma rero kino gitero cyahitanye abantu 17 bapfuye hamwe n'abakomeretse benshi bariko barasubira inyuma aba babisha bahavuye bafata umuntu yitwa Kwizera Deo hanyuma barabandanya bamugize imbohe bashitse imbere bashahura n'undi muryango ugizwe n'umushinga ntahe hamwe n'umupfasoni wiwe babiviriye mu rubanza hanyuma nabo nyene babagira imbohe bashitse imbere gatoyi baciye babwira ngo bajyame mwibarabara maze bamaze kuryama baca barabarasa uwo mupfasoni n'uwo mugabo wiwe baciye bapfa aho nyene uyu ariko wa gatatu bari batangwe gufata ubwa mbere yagize amahirwe abonye bibaye yo kwiruka baramukurikiza amasaso ariko Imana irakinga arashobora gucika amatohoza yakozwe kuri iki gitero yerekanye ko iki gitero naco cagizwe na n'uyu Bashirahishize Alain witwa Godefroid niyo nkuru wa wundi nyene hamwe na Hussein barutwa nayo hamwe n'umwe rero Irangabiye Aristide yabakira agakora no kubereka akaba ari we yaza kubereka naho baca n'imbere kungene hameze kuja kubarabira imbere kungene hameze bakoresheje inkoho zitatu za Kalashnikov zibiri muri zo zari zisanzwe zinyegeje kuyu Aristide urumva ko zari zakoze ku bitero vya mbere kuva kuri ca gitero c'ifoto zari zagumye kuyu Aristide kandi nawe yabibaririye wenyene hanyuma inkoho igira gatatu yajizanye na Godefroid ayivanye ishombo hanyuma bahejeje gukora buno bubisha baciye basubira ku rugo guyu Aristide muhira kwa Aristide ni ku musozi wa Higiro amatoza kandi yerekana yuko Alain na Godefroid bahuriye kwa Aristide buca kino gitero kiba hanyuma arerekana kandi ko bonguruje izi nkoho mwijoro kugira ngo bazinyegeze hafi yaho bazokorera ubwo bubisha bukeye hanyuma bashasubira kuyu nyene Aristide muhira kuryamaye kugira bukeye bace baza gukora kiya gitero ku munsi bakora burya bubisha bavuye aho bari baraye igihe cy'isaha 8 ababaca bagenda mu Rutegama aho baciye bahurira n'uyu yitwa Hussein barutwa nayo nawe yari yaje ava i Bujumbura umva ko bagenda bakagaruka ngahi Bujumbura bakongera bagasubira hari igitero cindwi cyabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka aho bita Icogo Vyuya ni muri commune ya Mugamba nk'igihe cy'isaha 1 y'ijoro n'inusu barateze umutego kwibarabara y'indwi RN7 aho bita Cogo muri zone ya Vyuya ni muri commune ya Mugamba naho nyene babanje kuzibira ibarabara kwa kundi nyene bakoresheje amabuye hanyuma baca bararasa ku modoka harimo imwe yatwara abantu minibus iyo ariko yarashoboye guhunga ariko mubo yari itwaye abantu bashaka kuri indwi bose bari bamaze gukomereka hanyuma bararashe kandi ikamyo y'ifuso isanzwe itwara amakara bararasa kandi n'imoto zibiri zari zihaciye bavuye basuka n'igitoro ku bantu bari muri iyo kamyo hanyuma barayiturira ariko abo bantu barashoboye gutabara nta numwe yapfiriye ngaho mu nyuma uwatwara iyo modoka yarahavuye arapfa kubera yari yababaye cyane ngaha amatohoza yakozwe yerekana ko iki gitero cyakozwe n'uwitwa Godefroid niyo nkuru wa wundi nyene witwa Hussein barutwa nayo na Jean Petit Nduwimana uyu Jean Petit Nduwimana yari asigaye aba mashunzi muri commune ya Bisoro mu ntara ya Mwaro ku birometero bikeyi byo ngaha kuri barabara
ry'indwi aho bahuriye. Inkoho zari ishombo kwa Godefroid zavuye zigenda gukurwaho itariki 6 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Izo nkoko ari zibiri zaciye zihabwa uyu Jean Petit imashunzi, hanyuma buca iri bara rigwa izi nkoho naho nyene baranje kuzunguruza bazinyegeza hafi yaho baza gukorera kino gitero c'iterabwoba. Hanyuma baje gukora buno bubisha baciye basubira aha imashunzi muri komine ya Bisi. Uwitwa Hussein Barutwa nayo yavuye ngaho imashunzi acamanuka i Bujumbura tariki 13 z'ukwezi kw'icenda. Hanyuma uyu Godefroid nawe yaciye asubira ishombo. Igitero ca nyuma c'iterabwoba cakozwe n'aba babisha ni cyabaye tariki 23 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka ahanyene Icogo muri Vyuya muri komine ya Mugamba, aho igihe cy'isaha imwe y'ijoro hatezwe umutego kwibarabara nyene ry'indwi hafi ku metero zike uvuye hamwe hari habereye ca gitero ca mbere c'itariki 11 z'ukwezi kw'icenda. Ababisha rero bakaba bararashe imodoka RAV4 ariko ntiyashoboye guhagarara, imodoka yarashoboye kubandanya, yararashwe yaratowe n'amasasu ariko nta muntu umwe yashoboye kwikomerekeramo. Nkuko vyagenze ubwambe, nkuko bari babigize ubwambere, ababisha baciye bagenda basubira baje gukora ububisha, baciye basubira aha imashunzi muri komine ya Bisoro. Amatoza yakozwe kuri kino gitero yerekanye ko ababisha bamaze gukora bakoze kino gitero bari batatu, bakaba bari Jean Petit Nduwimana, Godefroid niyo nkuru hamwe na Hussein Barutwa nayo. Yerekanye kandi ko bahejeje gukora rino bara baciye basubira hamwe imashunzi, baca bafata izi nkoho barazihamba musi y'urugo rw'inzu babamo. Mu nyuma bukeye bwaho uyu Godefroid na Hussein baciye basubira iyo bari baje bava. Uyu Jean Petit Nduwimana nawe acava imashunzi, yavuye imashunzi itariki 25 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene w'2021. Tukibutsa kandi ko cari igice c'aba bandi bari binjiye bavuye muri Kongo barungitswe na Alexis Nduhije. Abamugabo bakaba bari bajejwe gukora ubu bubisha budasanzwe, byo bitare mission special, bwo kwica abantu, gutega imitego, kwica abantu b'indongozi, gutega imitego kwibarabara, ibikorwa by'iterabwoba, barasa abantu bariko bariyunguruza n'imodoka abantu ataco bazira. Uwa mbere rero ariwe yararongoye kino gice c'aba babisha n'uyu yitwa Bashirahishize Alain. Asanzwe bamutazira amazina menshi, baramutazira Kiduga, bakamutazira Didier cyangwa Frank. Se wiwe yitwa Bashirahishize Anselme, nyina wiwe yitwa Gorete, akaba yavutse ku musozi Ndava, zone na komine ya Ndava muri province ya Mwaro. Uyu yahavuye yicwa itariki 22 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2021 mu Kinindo, aho yarahije gutera igrenade ya polisi, baraheza mu kwivuna baramurasa acara. Akaba yarangije agabisha uwo wese yohirahira akagerageza guhungabanya umutekano ko igipolisi cy'u Burundi gifise urwego rw'iperereza rufise ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe bwo kumufata.